Bose. Bose mu ntuze muri femino ucivuga gute? Bose muri femine. Bose ni jambo ritaja muri femine. Okay. Bose wa Kalayi TV na madame wiwe umwana nijyanda muheruka kuvuga azoboneka ryari. Shero bisho. Indayi wawe yeshe. Bakunzi ba Inyishu Media, bakunzi ba Jibu, bakunzi ba Tuge show. Anye ndi kumwe na Mr. Akesdan na wife wiwe Sauda. Na abantu baberewe sana ibintu vya jaune white Mr. Akes meze fresh. Ni sawa, mbona twambaye ibintu bisa kandi twabivuganye, urabona ko gusa twahinduye gato. We yambaye jaune hejuru, je nambara jaune hasi. Nambara blanc hejuru, nambara blanc hasi. Ni ibintu bitagase vraiment. Akesdan ni umwe mu bantu twamaze imisi tubona kuri rezo sociaux bari mu rukundo na Sauda. Urukundo rwanyu rumeze fresh kabisa, nabwo rurimwe imitego myinshi Akes. Oya, urukundo rwacu nta mitego irimo, ahubwo gusa amajambo ni menshi y'abantu. Ariko kandi nuko twagiye mu bintu tubizi. Bahe tuzi neza cyane ko ibi byose bizoba n'ibindi muracabibona. Sivyo? Urukundo rw'iwanyu rwajemo ibintu byinshi, je navyise imitego nubwo ari amajambo, ariko ayo majambo nyene niyo ashobora kuvamo imitego rugashobora gusambuka. Oya, ntishoboye kutubera imitego twebwe kubera ko ntishoboye kudufata kubera ko twari tubizi ko bizoshika. None mwiyumva gute iyo mubona abantu badashaka urukundo rw'iwanyu kuri mwebwe? Oya, twe ni bitugwa nabi kubera ko na Yesu Kristo na Muhammad sivyo kuko no munsi baramugwanya, hari abamugwanya n'abamwemera. Na Yesu Kristo ari abamugwanya n'abamwemera, none twebwe turi banje kuburyo twobura abatugwanya. Ariko urukundo rw'iwanyu Akesi ni rumwe mu rukundo rwabayeho rwinyegeje rutagaragaye cyane kuba rwatanguye ryari urukundo rwawe na Sauda. Wokikwishura shefu kuva igihe no kuvuga umaze imisi myinshi. Imisi canke imyaka? Nta myaka rurama, imisi myinshi, maze amezi basi. None Sauda byakugendeye gute kugira muyumvanemwo n'usanzwe ari boss wawe mu kazi? Baje yuko twese turabana kandi dufite imitima. Rero urukundo nururaba boss, nururaba umustanteri, nururaba bande, urukundo n'urukundo. None rugitangura boss wawe yakureheje gute mu bisanzwe? Utujambo yakubarira tw'urukundo. Urazi nakubwira ikintu kimwe bro. Iyo uri kurabaza abantu manze kwanze kubaza ukubunye kandi ikintu naco meme naje ndugema ndamushikira kuko ico kibazo urashobora kubaza umuntu ati yakuresheje gute. Urazi gituma ndakimubajije ni kubera ari ibintu bimwe mu bintu bigoye. Nkawe nk'umubosi kuja ku mukozi ukoresha kumubarira ibintu by'urukundo. Ikibazo bro, akazi n'akazi, urukundo n'urukundo ivyo ni ibintu bibiri bitandukanye. Sico kumira ko nyicira akazi kanje twajiki urukundo. Uravyumva nawe nyene ubwiwe ni wanyu ibintu vyatumye namuntu asaba ni umuntu yitaho kwanza akajya akazi. Jere ugomvye kunsotora, ugomvye ko twankana nyicira akazi. Canke wowe amuprofise kubera ari umukozi wawe tiavenda mu. Ndabizi yuko uyu profise umukobwa ko ari umukozi wawe hari ibintu bimwe mwacayonona. Mais par contre Sauda biri different kubera ko wewe ashaka ko akazi kagira gute gatera imbere karushirizaho n'umuntu yubaho kumbwira mayida ati ubona gute na gute nibi bikoguko nuko uko ayiwa. Ubu ni mama boss mu ntuze muri femino ucivuga gute? Boss muri femine. Boss ni jambo ritaja muri femine. Okay. Boss wa Kalayi TV na madame wiwe umwana nijyanda muheruka kuvuga azoboneka ryari. Shero bisho. Indayi wawe yeshe. Oya, je ntandafise. Ntandufise? No, juste bijya nabaye gusaba bivuge kuko nabona umengo koresha umwanya umengo bimuteye ikibazo kireki. Cyamita kuvuga ni arafise inda mugabo ntanda byo kuri Sauda afise. Ntambanya afise. Ujye nayevuze gusa kugira ko ndamutera urushinge koresha umwanya. Bisigura akoresha umwanya muri ba bantu bavuga amajambo ku rukundo rw'iwanyu barimo. Sauda ndabivuze rega biramubabaza. Yarigeze kukurondera birankaca. Birazwi yarigeze cyane gose. Yarakurondeye biranka.
mutesha umwanya nawe nyene ni so hama muba mwiteguye kuzubaka urugo rw'iwanyu ryari mukaja imbere y'amategeko peut-être ko novuga ntiturafata ikiringo ariko biri mu byo twifuza ko zoshikamo ariko ntiturashaka kuvuga duti ngo umunsi kanaka twubake cyangwa tugirike ariko turavyifuza ko umunsi wogera Imana ikadukingurira natwe bwo tugashika muri yo level ko abavyeyi bacu twese barifuza yuko ico kintu cobaho ubona ko abana babo bubatse ibintu nk'ivyo aramaze gushika iwabo na Sauda yego none Akesdani imbere ya Sauda nta wundi muntu mwaba mwarigeze kuja mu rukundo canke mukaja kwandikwa nko mu komine ca mu rukundo namaze kuja mu rukundo mugabo sinandikwa mu komine je nta mariage uranakora oya nta mariage ndakora na Sauda nawe nyene nuko nyene mariage urakora sho ndandikwa mu komine ariko Akesdani nubwo umaze kuja mu rukundo uramaze kugira ikibondo canke ibibondo cyane afite ibibondo abana babiri n'umugore warigeze kuba umugira kugira umugore sinzi cyugombye gusigura ko kubana n'umuntu mukavyarana abana ni ibintu simple mugabo umuntu mubanye ibisigura ko abara umugore wawe mumaze kuvyarana nibaze yuko acavuga ngo umugore n'umugabo kodesha mama bamaze kuvyarana nawe baramaze kuvyara urumva mumaze gusangira uko mumaze gufitana umwana bavuga gute ujya n'ujya baravyara bavuga ujya ni se w'umwana ujya ni mama w'umwana cyubahiro kigwari kijyanye se w'umwana wiwe bara baravyara rero we urumva wiyakiriye ukuntu uzorera bajya abandi bana bavyawe n'undi mugore bakakubwira ikintu kibaze ko ari gisanzwe urumva ikibazo kurero umwana w'umugabo wiwawe n'amaraso yiwe deja jawe no byara biwiwe ntibabasanga amaraso nabaye ariko tubona akantu kamukaso we ntuzohava umufatira abana nayo usange gwa rukundo wamukunda ibaze akavuga ngo kamukaso nuvuga ko uwari we ntabarayitahura siko umwana aba ari gwawe umwana w'umugabo wawe aba ari umwana wiwawe urumva kandi iterambere y'ujya mwana ni nkige yiwawe umwana wiwawe ntaco mwa mwatandukanye ko amaraso yawo aba ari igenye arajyanye nere sino kumva inzigo ngo abana no ya nimba rumva inzigo yo yumva unye tutarabana mugari nzemera ko tubana tugira iki ababizi ko bana ba iyo bavuga bati twoja kubana atabizi ko abandi bana bahari kura byo aho byo kumvikana naho nyene si ngombwa ngo bace babara cyane kugera kuri yo level uko abantu babanyegeza abakunzi babo ko bafite abana hanze basanga murakundanye murubatse no kuba kutazi ko afite umwana ariko we gushikiza isaha Sauda waramuhishutse byose waramweretse byinshi arabizi vraiment nkano nazi ko sarayizi Sauda nawe uyumva gute ugiye kurongorana n'umuntu asanzwe ari umustar akundwa n'abandi bakobwa benshi nkuko bigaragara mu zindi mbuga nkaguma mbona abantu bamukunda Akesdani kuri wewe nk'umwigeme nta nkovu bigutera mu mutima wiwawe canke igisebe ubuzima bw'abastar nibwo abantu bose bazi kubera baje imbere ya kamera ibintu by'abashije imbere ya kamera wewe umuntu ari nta bandi bahungu bakundwa n'abakobwa bagakundwa Sauda akundwa n'abakobwa benshi n'abahungu benshi urumva bakaja nibi ari imbere ya kamera ntuzofatire umustar ngo kugwarije ngo akundwa n'abakobwa benshi biboneka bigize oya ushobora kumubona ari umustar akundwa n'abakobwa benshi ariko nta wuzi kiri mu mutima wiwe nta wuzi ikiri mu ndani mu mutima wake abakobwa nimba bamukunda nibyiza ariko nawe nyene n'umuhungu aritahura arazi n'icarico rero ntuwo mugeranya ngo ibiki ngo cyangwa ngo bimbabaze ngo akundwa n'abandi bakobwa benshi ariko na Akese aragufuhira abona abahungu bagubana oya mbona nguye ikintu kimwe sibyo namaze gukundana n'abakobwa benshi rero ico ntaronse muri abakobwa bose urumva sinibaza ko nzoza kukironka hino naje gusanga byose nico kimwe byiza ahubwo nabonye ntinkene kugira amahitamo vuge nti uyu jewe niwe mbona yuko ari uwanje ibindi byose nta tandukaniro rihari wazungurutse abakobwa benshi beza gusumba Sauda ibiki nibiki ariko dushaka utubwire nk'ibintu bitatu bo waramukundiye Sauda abandi batari bafise bon icambere kwanza ari
ari très intelligente bacumva arugurutse mu mutwe sinukuguruka gusa none ndamaze kubwira ati umuntu ashoye kunyubahuka nakoreshwa n'ibintu atawuragira cyanye ngo ubundi muntu muri waka afe kubigira ngo anyandikira ati ubona gute dukora ibi n'ibi urumva abona kure afite vision ikigira kabiri naco n'umuntu atagira ingeso mbi ubavyumva nta geso mbi akunda ntakorakora ikigira gatatu naco nuko akunda aragukunda ubavyumva nubwo ushaka 10 no bikubwira none ubwo rukunda gukunda ntubona ko we nawe yobashatse kuguprofita kundanira na boss kugira agafaranga zokagumana Chenda mutinya Sauda. Nusimbu uyu kuva tukundana haraheze igi n'umushahara sindamuduza. Namanze kuduza umushahara. N'umushahara sinamuduza. Erega ushobora kuanka kumudugiza umushahara ariko ku mugoro mubarira ati urazarabuze ndagucisha ahantu ndakugurira inkoko. None ivyo n'ivyacu rero ni iyo ni vie privée iwacu. Nubwo badakora hajya hanye no muhamagara ati uze kuzana kugurira inkoko nubwo badakora hajya. Ivyo ni ibintu bisanzwe. Mu bakozi biwawe hari abandi uhoro bikorera nta gashari ho rubona nko mukazi babona ukundana n'umundi mukozi mugenzi wa. Bien ikoresha umwanya rafisi ishari mugabo bizohera tu n'umwanya. Azo bitahura akoresha umwanya ngo ndagusigira. Azomenyera nariko kwishira mu nshabu arafise umugore. Akoresha umwanya arafise umugore. Jenzi ko yambwiye ko kwankunda biherera hajya nyene amaze kumenya ko afise umugore kumbe kamugumyemo akabishira mu ishari maka biboneke byose. Bisigura muri Wakalai TV yose bigaragara yuko ukoresha umwanya ari we mubona ari umuntu yubabera intambamye mu rukundo rw'iwawe. Tubera intambamye azobimenyera neza. Hama Akesdani woshobora kubarira abakunzi ba Inyishu Media nko mu gusezera ukabarira akajambo kamwe kugivyerekeranya urukundo rw'iwanyu na Sauda kugira ntibaze basubire kubiyumvira nkuko bahora babiyumvira. Nuko je ndamukunda Sauda arankunda turi kumwe nazo ko turiko turategura ibintu byinshi je nawe Imana ni yatuje imbere nabonyene nk'abakunzi bacu bakaduhezagira tuzobishikako. Urabizi yuko Imana yateguriye umuntu atigezwa kugishikako. Rero tuzobishikako nubwo twoba peut-être tugize gute bizoba bitugoye nubwo byo tugora cyane kagena gute tuzobishikako tugo. Nico Imana yifatanirije ntaho ushobora kugitandukanya. Umva ko ufise ubwenge no. Ndabufise bwinshi cyane ndabashimiye bakunzi ba Inyishu Media mwariko muradukurikirana nindi kumwe na couple nziza couple bama bajanishije groupe itagase ababiyumvira nabi ndabahaye pole kuko baratubariye byinshi ku rukundo rw'iwabo ntibiteze kuzovana ndabakingurukiye cyane mu bandanye mudukurikirana yajewe ntare Jesus Carmelo murakoze.